bamwe ati ntofasha uwifashije arababona inzu bakavuga ati kumbe twa dufaranga tumuha mw'ibarabara nitwo yakuyemo yanzu bari bafise amadidani. hanyuma abandi nabo bakabihakana kuko bavuga ati ntibishoboka kuko yoronka amahera angana uko yoyubaka iyo nzu, kuko batazi aho umuntu aba yaratanguriye imyaka ibiheze n'ukuntu vyagiye biragenda. Niyo mpamvu batashoboye kwemera bamwe bamwe. Nubwo amakomantere yabaye menshi mabi ayandi menshi meza, harimwo nyene bavuga ati irya nzu yoba yubaka mu mahera akuye mw'ibarabara ati ntivyokunda. Benshi nyene havuga kandi nabo bakavuga ngo ko babonye ngo irya nzu ngo ntibazosubira kumuha ngo ibintu nk'ivyo, ariko hamwe n'Imana irafise ukuntu nyene bitondeka ibintu. Twabonye uyu mupapa afise ivyizigiro cane. Ndabizi ko benshi mwamenye iyi nkuru kandi bamwe muri mwebwe yarabatangaje. Hagiye ukwezi tuvuye kugendera urugo rwa Ntakarutimana Sadiki, igihe twajayo niho inyuma y'ikiganiro twakoranye bamwe bibaza bati burya ijya nkuru niyo, abandi bati sivyo, nta muntu akora afurira ibinogo yo kubaka inzu. Mbega ivyo vyiyumviro bitandukanye vy'abantu umuryango wa Sadiki wavyakiriye gute? Ni kuvuga abantu benshi twaragiye turabonana, bamwe baraza kuntemberera, hakaba n'abandi nyene bavuga ati reka tumuhe agafanta kugira arabe ko inzu yiwe yoyibandanya kugira ihere. Nkaba ndabonye n'abandi bashoboye gushika hano. Bamwe ati ntofasha uwifashije arababona inzu bakavuga ati kumbe twa dufaranga tumuha mw'ibarabara nitwo yakuyemo yanzu bari bafise amadidani. Izo komantere barazumvise, wazifata gute kuri wowe? Ni kuvuga benshi barabibonye ntibabitahuye, abandi benshi ntibavyemeye, muga hariho abagiye babibona nyene baravyemera bavuga ati nukuri kuraje. Nibo babo nyene bashobora kuvuga ati reka tumurungikire turabe ko inzu yiwe yoyibandanya, tumutere intege bigenda uko nuko. Hanyuma abandi nabo bakabihakana kuko bavuga ati ntibishoboka kuko yoronka amahera angana uko yoyubaka iyo nzu, kuko batazi aho umuntu aba yaratanguriye imyaka ibiheze n'ukuntu vyagiye biragenda. Niyo mpamvu batashoboye kwemera bamwe bamwe. Ibintu vyagenze neza nubwo amakomantere yabaye menshi mabi ayandi menshi meza, urumva abantu urumva ntibakunda. Waragira Imana ukanayasomura bironkera umwanya yabameze gutamukomatira. Harimwo nyene bavuga ati irya nzu yoba yubaka mu mahera akuye mw'ibarabara ati ntivyokunda. Benshi nyene havuga kandi nabo bakavuga ngo ko babonye ngo irya nzu ngo ntibazosubira kumuha ngo ibintu nk'ivyo, ariko hamwe n'Imana irafise ukuntu nyene bitondeka ibintu. Kugaruriza ati erega bavuze ko batomfasha kubera babonye ndiko ndubaka inzu, kubwanje ntavyo bintwaye. Mu bisanzwe abo ni bamwe nyene barengana ntibamenye ivyo ndimwo ndakora. Sadi uburyo wari usanzwe uronka ikiganiro kitaraba mw'ibarabara amahera bari basanzwe bagufashisha, n'uno munsi niko bikimeze canke harabaye ihinduka? Ni kuvuga hariho abankunda nyene babandanije bankunda cane, barya nawe usanga avuga ati sindomufasha kubera amaze kubaka ibintu bingana uko. Barya nyene ni babandi nyene usanga bahora barengana n'ubundi uko nyene usanga ataco batanga, akavuga ati reba ndamufasha afise ibintu nk'ivyo. Hari umunsi uriko uratoza amahera ari mu gitondo ca kare ukamenga urashavuye, harya uba bitewe n'iki? Ni kuvuga hari igihe biraboneka hari igihe vyuka nyene nkaza nkakora nkakeneye n'umuti mvuga ati nkagwa ati n'umunsi nkeneye amahera kweri, ndumva ko shaka amahera, nkaca nkakora cane n'inguvu nyinshi, nkaca usanga hageze saa 4 n'umwe aramba, nkaca ndumva urushavu kumenga z'imodoka zihagarika nkaca umenga ndozihagarika zose, nkaca ndumva urushavu, nkaca nkawuka n'undamukije sindamuramutse kubera ishavu. Muga hakaca haba nk'umuntu ugasanga ampezagije nk'ibihumbi nka 10,
ishavu ryose rica rihera aca kumbona kubana rero hari inzigo ubishiramo iyo umuntu atagwaye. oya ni kuvuga rya shavu ryose iyo umuntu nkama ampezagiye base akavuga ati reka ndagusa byose biba birangiye casubira nka twenga. Igihe twakorana ikiganiro uwo mukenyezi wa Sadiki yari yibungenze, uno munsi twagiye tujanye na Kamariza Cecile aho yari yitwaje ivyo gufasha vy'ibanze umukenyezi akenera kugira ngo azokwibaruke neza. Twa Kamariza Cecile ndi representante legale wa association haracariho ivyizigiro. Ego. Inkuru mwayibonye gute kugira uno munsi mushobore gushikana? Iyi nkuru je ndayibonye kuri réseaux sociaux yaranyigishije ibintu byinshi. Twabonye uyu mupapa afise ivyizigiro cyane kubera ko kugira ngo aje mwibarabara nibaza ko atari yarinze kuja gusaba abandi bantu cyangwa yiyumvire ngo reka ibi ndabireke kubikora, ariko yariyumviriye icambere ikintu gishobora guteza imbere igihugu kuko hajya mwibarabara igihugu kirahakeneye, ingenzi zirahaca nyene ariyumvira iyo migabo myiza yo kugira ngo agende gufasha mwibarabara kugira ngo abene igihugu baciye kumbure bamererwe neza. Rero hambavu y'ivyo narabonye ko ariko arubaka n'inzu, ndagira umutima cane wo kubona uyu mupapa nahaba kubera ko muri we biraboneka neza ko afise iciyumviro cyo kubona kure ko hariho ivyizigiro muri kazoza kashobora gushika kure naho yoba ariko akorera mwibarabara. Ni nayo mpamvu vyantumye kuza ndetse nabo turi kumwe muri association kugira ngo tuze kumutera intege kuko yiyumvira ivyiyumviro vyiza cyane. Abantu benshi barakunda gutanguza cyane mu Burundi basanga baratanguje imigambi yabo, ariko kubera kudebukirwa n'ivyizigiro ibintu akayivamwo n'ingoga. Nize imana ushobora guhereza umuntu uwo ari we wese abifise ivyizigiro bitandukanye mu vyo ariko arakora uno munsi. Impanuro noshobora gutanga nuko umuntu wese yoraba iyo ariko araja, kubera ko mu mbavu hariyo abantu benshi bacana intege, bashobora kuraba umuntu bivanye n'ivyo ariko arakora bakamuca intege bakabona amengo ntahari karaja, ariko wewe bivanye n'ihangira afise yoraba iyo ariko araja gusumba abo bandi bariko baramubwira ibi na biriya mu mbavu, kuko iyo umuntu ariko araja niwe abahazi gusumba abo. Rero umuntu yogumya umutima akaraba gusa imbere hiwe iyo ariko araja. Uri mu gihe co kwibaruka, ni muri ca gihe umuntu aba akeneye kugira ngo udusahirize umwana kugira umwana aza kuvuka ameze neza afise n'ahaza gushikira. Imyiteguro imeze gute uno munsi? Tendo ndabambeshe je byose ndi iki Imana ikora. Kubera basi nk'ubu sindiko ndakora kare narakora. Basi nta mbaraga zikirenga afise. Mwafashe gute iyo mfashanyo kuri mwebwe? Nukuri tukibibona gusa twaryohewe cyane kandi twabashimiye bivuye ku mutima. N'ubu mu vyumbe n'ukuri ko tubashimiye cyane, turabakengurukiye. Nukuri aho mwakuye Imana yo mwijuru ibongera imigisha, kandi n'abatari twebwe muze mubagirire kino gikorwa mudukoreye. Nukuri ndanezerewe, ndashimye cyane kuba biyumviriye gushika no hantu ntavyo ndari nditeze. Ni n'ubwa mbere bambe ndanabumvise, ndahora ndumva uko ku matwi mbwa sindamenya ati bimeze kunuko nuko. Ndaryohewe cyane kuba bashitse hano hantu kandi Imana imahezagire. Bimwe mu vyankenerwa vy'umuvyeyi kavyara bashoboye kuguha woshimira iki canke wari ugeze kuki urondera? Mu isanzwe jewe ico ndaringezeko ndari nyene kuziganya nyene utwo duherahera, nta kintu ndari bwagure. Ndari kuraba kuntu ndoshobora kuraba ko ndoguze nyamba ari ico gitenge bakikuze canke ikiratumba. Ndabashimiye cyane kuko hari ibyo ndabonye bazanye gasabuni tenge, urumva aho banteye intege cyane, nanje nzoca ndongerereza ibyo ndari maze gutegura. Ubwabo batanze impanuro ku bantu bafise ico batanga ariko badafise umutima wo gufasha. Nukuri benshi barahari gutanga basi bigoye, ariko benshi ntibazi gutahura ibanga ryo gutanga icyo ari cyo, kuko gutanga bizana umugisha.
kuko urashobora gutanga kuko ukuboko gufumbase kwama gufumbase gufunguye naho urumva kuguma gufunguye. Hariho abantu benshi bafise ibintu vyinshi ugasanga gutanga biramugora, ugasanga ariko aguma avyigungirako. Nukuri ivyo co ndobahanura nuko bogerageza bagatanga, kuko ndasanze amahera ngaha kw'isi aryoha muriko muyasangira n'abandi. Nukuri boraba nukuri ari gutanga agatanga kugira Imana nayo izimuja imbere mu bikorwa vyiwe azoba ariko arakora. Kuko iyo umuntu atanga aguma aronka n'ibindi vyinshi ashobora guha abantu. Naho udatanga naho usanga kumuhura n'ibibazo, ugasanga guma wiyumvira ibintu umenga sinzi. Urumva ndobahanura nukuri ko bogerageza nabo nyene bagatanga kugira nabo nyene Imana ibaje imbere mu bikorwa vyabo. Hariho abantu ata mutima bagira, nibaza ko abenshi baba bibagiye ko bariya badafise nabo nta ruhara baba babifisemo. Hariho igihe umuntu yisanga muri ubwo buzima butameze neza kandi ataruhara yabigizemwo. Rero je maze kwiyumvira kuri ico ciyumviro ndavuga nti bariya badafise nabo nyene suko ari uruhara rw'iwabo, oya, kandi nabo ubuzima burashobora guhinduka kuko ubuzima n'Imana ibutanga. Rero je ca ndavuga nti nukuri uwo ari we wese ntacotuma adashobora gutera intambwe, we nyene yitera intege hanyuma arabe iyo ariko araja. Aha ni ikiganiro kirangiriye, tukaba dukuyemo inyigisho ivuga ati ugufasha bizana umugisha. Reka twifurize umukenyezi wa Sadiki kwibaruka neza. Shimira n'abakunzi b'ikiganiro ca Open Mic aho muri hose.